tumwa ubutumwa ni ikintu uririmba kikagenda gufasha uwuca nkuriye cyafashije abasambanyi iki kintu ntabyo usambanya mani tuvugisha ukuri nibagenda ku YouTube bumviriza amabaze kubivuga muri commentaire numva icaka nda ninde mupasiteri arumva icaka ari afise bibiliya icaka cyo gusoma ijambo ry'Imana mani icaka cyo gusoma ijambo ry'Imana mvuzi radio nda ugasoma uri kuvuza radio ukayivuza kugira wumvirize gospel nasema asante kwa Mungu wangu harashobora kugarukamo Fabilove Bifes Kingorongoro ni murapere nzi yahora akora ko cyane Alvin yaravyihebeye ibereye mu ntuze bojare mu murapere batatu BEL Chris ndibaza neza yuko atari ukwiyemera atari ukunyijya ko no kunyemera ko atawigaya ndibaza neza yuko nga mu Burundi mu barapere abaraperi batatu ba mbere mu Burundi ndibaza neza ko BEL Chris atobarimo turavyemeranya nishaka ndakwishure oya turavyemeranya ntituvyemeranya why impamvu nuko yako jewe sinkompagwa nabandi umviriza BEL Chris nakubwiye ntagwanga shaka tuyage nitwa banyita Ecom Boy oya means jewe ndicitegererezo ndumuidore listen jendo muidore umviriza ama competition haba kuririmba kurapa kwambara amahera gusa neza je byose nta numwe dushaka gukompeta hagi tukazomba ngo nakano wa mbere ngo je kwambara ndamaze kuza muri ghetto yawe je ndamaze kubona man ndamaze kubona ibirato vyawe porte chaussure ndamaze kuyibona antuka impuzu je mpora ndakubona na wambaye je kweri nta bana barivye mpora ndazibona na canke ngoma aba styliste ico no cemera ukoresha umwanya uvyemere rero mwene wacu urapande wa kabiri mu barapere batatu bamviriza ntunjaniranye ni nkuko najewe nga mu bajournaliste nubwo bo classe abajournaliste 15 cyangwa 20 je sindimo ko je ndo mu journaliste je ndo mu sawa ntaco je ndo musazi koresha umwanya ntaco reka ndabeka impamvu je ndabeka impamvu ndo apere wa mbere c'est beat ni lete beat cyane tone nani mkali avyo kuko je mba nifite confidence ko ata muntu numwe ashobora kunkanga kuri beat man sivyo none iyo beat baraje ko namwe bati bazane warabace babona yuko umengo ni hatari ariko Chris hari kindi kintu cyo nibuka nakubiye ko je ntari umunyesha makuru nk'ibindi ko ndakubaza sinzi niyo niko ndabikura genda ari yashosha Chris barabidogera mani ngo mwengo nta giswahili muririmba buryo no munsi niwo bemeze ukabakubitira rap y'igiswahili gamwene wacu bakusikie base takidogo ase kwa nini kujidai kila kona mitiani kujiona fahali pitapa kila mahali kudale mwenzako sababu la kazi la haita ni Kiswahili kuji unahodari kuji ndekataili iyo ni indi still akimeze nka oyo mapenzi bila hela wapi na wapi hiyo mustari si wo mani mapenzi bila imani erega hariho akapera hariho tu akapera haza nyene akakanu nakaje nyene nkubo vuga ati nafakia to cha milfu nafa vandro na wana to nishangilia wana wanarudia bon en fait kala kubwira kintu kimwe ndakwishure igiswahili ko kiririmba ni bon kandi ndimbo z'igiswahili zirahari wanashima ziri mu stock gusa si ibintu umuntu aca yihutira gushira imbere en fait pana kunyagurika y'ubuhinga bwinshi nagiye gutabara ko barundi ubuhinga umuntu je wenzi cyangwa Fabilovazi tufise ubuhinga bubarenge abarundi ati gute abazi impamvu dufise ubuhinga ushobora gukoresha ugacubona umenga umuntu ntari karagutahura neza bivanye n'ubuhinga bakoresheje izo rapidité amastyle kiniki ngo ari ibintu bimeze uku ngo biragumye biragize iki ngo ntibitahura nabo nyimega no borohereza ibintu ku buryo ngerageza mbwa naho ugerageza ariko uzomba ngo zirapeza nyaruka kumva ngo baramfira nyaruka kumva ngo oira nyaruka baramfira ntinyaruka cyane system niko nakubwira ariko umuntu yagerageza kuririmba hafi ahibongoze niyo mpamvu sometimes ubona je hari indimo mfise no guhibongoza mpibongoza avyumva kwera iki uzozumva man uzozumva postinze canke aje muri press conference we petesha ko yari busy nije nkaba busy nije namana umwanya rero nije namanya wo kuraba abaru indege igenda nani Chicago oya posting ni gambe none we niba yuri indege je ryari gambe yuri indege bari mjini rega abantu bose bari bezo ati est-ce uje matarudi umutipe akayaza atarudia kwe ikintu kimwe ukimenye JB Face ndamukunda ari hose avyumve ntagwa nkufitane nawe kandi wanashima ndafise indirimbo yo guhara ese kurondera kamera gado kwavuga ati ibinina nivyo justement rero indirimbo yose urondera umuntu selo n'uwo muntu wari na indirimbo yari ukabona tantu ko umuntu arashobora kundirimbira ikintu ushaka nga
umefikiria jambo kubwa sana, halafu utaifanya pia Afrika ijivunie kuwa na mtu kama wewe August. Aho nyene bikakugwa n'umugenzi wanje nigishije ubuzima nkamwigisha gukora nkamwigisha buri kimwe cyose gishobora kumubeshaho hanyuma akaza kunyihinduka akaba umugambanyi agatangura kwifuza ivyanje n'ivyiwe. Bakunzi bireresi ndundi, sezo ya kimwe kukindi izokwama ibonekana kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment buri wa gatanu vendredi igihe cy'isa 11 z'umugoroba ku Kadomo. Wifuza guhora ukurikirana iyo sezo, gira subscribe kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment hama wamukurikirana iyo sezo. Murakoze. 1 2 guys, hari umutipe jewe rero yambwiye ndavyibutse no muzi ngo je ngo ndakunda ngo ngene koresha umwanya ngo uvuga 1 2 bro nukuri kumana sindakwibuka izina twayaze mu gitondo ariko sindakwibuka izina ariko tuni 1 2 ende bakunzi bakoresha umwanya media meze gute muri fresh muri bon muri fresh muri good ndabakunda ni Mr Sutwa chawa Mr Vuguta vyume papa Sutwa papa Kanyamuji papa Vuguta umwana wanje wa gatatu nzomwita Vuguta vyumye wa kane nzomwita Ndegabashu wa kane nzomwita ego ndi kumwe na BEL Chris Festival BEL Chris yarigeze kugurura lebo sinzi kuri gikora n'ubu simperutse kuja kumuraba yari yitwa Fest irimo Fest Gang Fest Karanga Fest Bougie Fest J Fest Bangi Festi Cigarette, Festi Bamwansi, Festi Queen Video, Festi King Video, Festi Prudence ntirimwo ariko ni ibintu byose zibiri kwisi byose birimwo muri Fest Gang ya BEL Chris. Vipi? Safi. Isn't it? Cool. Numva icyakanda. Chris ujya Morales wa undi ziraje wa undi bizi Morales yambwiye yarambaje ati ngo indege ngo inyoni ngo ifise forme indege ifise su forme y'inyoni acambaza ati none microphone ifise forme yiki nanje ndakibaje BEL Chris microphone ifise forme yiki oh iyo no bichakanda ubuziradio nda duzi BEL Chris vipirone man nanda kukumbuye kabisa. Yo what's up man PP2 boy BSHS BEL Chris Fest rapper Zigo FBL F the Jitin boy Fest damn King rapper Babylon Killer Chris on the boss aka muri jambira amafranga Fest Gang Rahi one love Fest Karanga Rahia Fest Prudence Rahia Fest Boka Rahia byose ni bon birabafasha Fest Gourmet Rahia birabafasha kwikingira mugira wasida ni bon kabisa. Je naza ko nuko gusa ibintu nabuze aba sponsor nashaka nakonda mu kuzigira brand hama komsa nka hugwaruka kugira mushore kwikingira kabisa ko imigera yabaye myinshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi umugera ni mubi sina mwiza ni mubi cyane kuko wanduca ushaka kwanduza abandi ariko je ntawe uzonyanduza kuko ivyo ntavyo nkora kabisa kuva mvuka mukorogo nayo ngo yakomeyemo mukorogo ndiko ndabona muri commentaire nimba turi live nivyo ntaba nibaza sinzi mukorogo ico gisigura cyane n'amavuta yo kwiyambiza ajya amavuta yo kwiyambiza what you mean kwiyambiza kwitukuza gute ntavya bindi bavuga ati wana naka yahora ari makara ubu ni kazungu bo je ntacho ndabizi ko ariko nibaza ko hari abandi baririmbyi bavyemera ko biyambiza hari abandi baririmbyi baba bari proud navyo je nibaza ko sindimwo mu bantu biyambiza ahubwo ndi abantu peut-être nshobora kuba narahinduye ibintu vyinshi kwifunga cyane gusomba kera that's why rero umuntu aguma mu nzu gusa neza c'est normal hama kinacho cyongereza gusa neza ni kuburi mu mana kuburi mu mana. Ndikumvugana na BEL Chris ndikumvugana na Mustafa. BEL Chris Mustafa nta mahera yambara. Je Mustafa ni wenzi azana ibintu vy'Imana ngo buri mu mana vyose ni sawa ariko BEL Chris nzi yuko ari umusazi mugenzanje no mpamvu mbonye nk'ubu wifashe uku ngo urabona nguri ngo sindi umusazi ahubwo ndi umusazi w'Imana.
sindi umusazi ngo mumere nk'ababa ningo Yesu niwe ducoma. Bon, en fait, urashobora kuba uri umuntu basuvuga ati ndumusazi mugabo nsarira mu mana. Du moins urakora ibintu. Nta foto nimwe ndigera mbona Berkser karasenga ari mu rusengero. Nta munsi wari ndigera mba Berkser ambwiye ati bro ngiye gusenga uno munsi ni dimanche. Ugombera yuko umusazi w'Imana gutega mwene. Ndasenga kenshi wanashima gusumba n'abandi. Urasenga kenshi ariko ugatsora indirimbo yitwa Ijya yakijije bande yazanye bande kugakizaga mwene wacu. Bo je navuga yuko amakouple yose ya hatawuni yarafashije ibintu byinshi kuri kandi uribuka bakoranye ya day wambwiye ati muri iki gihe yari muri sama umengo hari muri sama ngo irikirafasha ngo abajene duzi jipo ngo simbira ko nkwicaye kuri po mwene wacu bavuga ati ubwo butumwa yo Bibiliya yanditse ivyo bintu ngo simbira ko ngo nkwicaye kuri po ngo butumwa ndakene kubu nararonde muri Yohana muri Yakobo muri Yoshua no muntu zenye ya kera injiri ya kera nimbari injiri nimbari iki kene kubibona genda abikorinto bakangaye menga ku murongo w'umunani umenga ku murongo w'umunani bon sinibuka neza ariko nibaza ko mugirano gikurikirana ndozana na Bible ndabikwereke byose ndabigusomerera abikorinto baravuga neza yuko uduze jipo ugasimbira ko nkwicaye kuri po sentire urambara sentire none nk'ipantaro vraiment ntikuremeraga mwene wacu. Yeah, what's up my people? Isho boy Berzi go ture bro vipi rero man cyane ndakumbuye sana n'abantu badukurikirana bari bagukumbuye sana ariko rero tanguye kwidoga ngo batangwa gukrasa ngo kagahungu ngo kiyemera ngo kamba amafaranga menshi ngo kari mubiki ko katakiboneka mwene wacu uri mubi. Bo je navuga yuko nta kintu kimwe kibera muri muziki nabona kandi rero jewe yando umuntu wa mbere mwiza cyane kandi mubi cyane mu gukurikirana ukuntu umuziki uko wipansha jewe ndafise ubushobozi bwo kuzibira songa ishasha yo bayafizo yo bayasadbi yo umuririmbyi uwo muririmbyi wese yigira mu hitmaker nkayizibira nkirirwa ndavugwa umunsi wose cyangwa iminsi cyangwa iminsi 3 mugabo hari ibintu changing kugira ubwo bashubukura he okay ni ngabirana Imana yampaye kuzibira urumva wewe uzibira ivy'abandi kugira ivyawe shatse no bikora ariko navyo nkora minsi jewe sinozima ntabishatse kandi sinoba trend ntabishatse kuko jewe nta muntu yangize trend kandi nta nuwundi yakugize nigiki cyakugize nije nigize trend kandi je shobora no kwizimya ndabishatse kandi ko kwizimya ntabari kuzima comptere abara just agacerere kuguha umwanya abandi bantu nabo bavugwe guhundi mwanya abandi bantu bakora ivyabo sivyo me shatse kuguma ndi trend gihe cyose byokunda amata no muri ivyo nsorana indirimbo gusa mbashaka twese dukore kandi twese dushikirwe demon enoko mwene wacu induru waduteye ugisora barampfira induru waduteye kuri Merina induru watwongeye kuri kwanza ni oyo ivuga nabi ni ariko mu kwandika wandika na hash of course ariko ukatugira nanumva ko ari iyo mvugo kumengo je ndayizi mu ma system ya gute system za nakonda Cheni undarizi nacho ndabizi ko keretse ko gusara ubutumwa to je ndimo zose ndimo nizo ubutumwa uretse bita ubutumwa gamwene wacu ubutumwa ni ikintu uririmba kikagenda gufasha uca nkuriye cyafashije abasambanye kiya kintu je ntabyo usambanye na mani tuvugisha ukuri nibagije ku YouTube nibagenda ku YouTube bumviriza amabaze kubivuga muri commentaire numva icyaka ninde mu pastor arumva icyaka ari afise Bibiliya mani icyaka cyo gusoma ijambo ry'Imana mani icyaka cyo gusoma ijambo ry'Imana mvuzi radio ugasoma uri kuvuza radio ukayivuza kugira wumvirize gospel nasema asante kwa Mungu wangu Berkis imigambi rero bimeze gute ibyawe bimeze hagaze gute rero vyanje ni bon cool je ntabwo bafise mani gato ikwanza we wasavye inimero za ndegabasha inimero ngo wagohe beat ukosora abantu of course mani warakurikirana wasavye nimero zande urakurikirana sana mani rega nje dukorane mba nakwize ko mba nakugenduye kandi ndakuzi nasavye nani Trace Rap Boy Rap Boy na Trace bitwa ko nawe native yakoze kandi bon
haco bibaye ariko numva shaka kugira ico nkoze gisumvya bene indirimbo gisumvya native gisumvya umuririmbyi ari wese mu Burundi. Mukuru wawe yasohoye indirimbo yitwa Papa ni challenge yavuze ati nibusubire bufite otore numve burya Fabirove hajya kubitira avunira mu mavi ni bose abari karakubita nawe burya waragiye aje simba ndimwo ntuburimo kube sima niyumva ariko ntari mitashiramo siniyumvisemo iyo bitre bayiguhaye rero ukosore bande abaririmbyi bose abarapa bose mu Burundi bose mu Burundi mwene wacu none nk'ubu dufate bo turiko turayaga nta gwanko nta nzigo nta kidushaka gutahuza abantu bariko baradukurikirana gushika kuri no sahara abantu ubwira ati bo Mariste y'abarapere batanu mu Burundi ndaba jane hanze ndibaza ngaha mu Burundi abarapere harashobora kugarukamo Fabirove Bifes Kingorongoro Kingorongoro ni murapere nzi yahora ko cyane Alvin yaravyihebeye ibereye mu ntuze bojare mu murapere batatu BEL ndibaza neza yuko atari ukwiyemera atari ukunyijya ko no kunyemera ko atawigaya ndibaza neza yuko nga mu Burundi mu barapere abarapere batatu ba mbere mu Burundi ndibaza neza ko BEL atobarimo turavyemeranya nishaka ndakwishure oya turavyemeranya ntituvyemeranya why impamvu nuko yako jewe sinkompagwa n'abandi umviriza nisikilize nakubwiye ntagwanko nisikilize shaka tuyage nitwa banyita Ecom Boy oya means jewe ndicitegererezo ndo muidore listen jendo muidore umviriza ama competition haba kuririmba kurapa kwambara amahera gusa neza je vyose nta numwe dushaka gukompeta hari utazomba ngo nakano wa mbere je kwambara ndamaze kuza muri ghetto yawe je ndamaze kubona man ndamaze kubona ibirato vyawe porte chaussure ndamaze kuyibona antuka impuzu je mpora ndakubona na wambaye je kweri nta bana barivye mpora ndazibona na canke ngoma aba styliste ico no cemera ukoresha umwanya uvyemere rero mwene wacu ko urapande wa kabiri mu barapere batatu bayumviriza ntunjaniranye ni nkuko najewe nga mu bajournaliste nubwo bo classe abajournaliste 15 cyangwa 20 je sindi mu ko je sindi mu journaliste je ndu mujaganyima sawa ntaco je ndu musazi koresha umwanya ntaco reka ndakwereka impamvu je ndakwereka impamvu ndo abapere wa mbere ndabikwereke soma first gisigura iki first cyo ni cyongereza mani isigura iki baza packs first no kuvuga iki packs first jengira no kuvuga yani jare kimwe rukumbi kimwe wa mbere just ibintu byamwe no korero uri festival rapper uri rapper wa mbere ntawo mu muhiganwa man I'm unique ntawo duhiganwa ariko novuga yuko nawe muhiganwa mwene wacu ntawo duhiganwa hinge gatoyi sivyo hinge gatoyi nawe muhiganwa bebe ingwino sha bwana bwo mukanyosha ni hatari genda kwa shosha ari yashosha ego BEL vya serie rero ntakubesha kandi rero jewe nkunda kwiga aba bantu badukurira je nibo nikundi ivyo mviro vyabo usanga birashye cyane kandi usanga ari incabwenge cyane ne wacu BEL mu bintu vya rap urabona neza yuko n'indirimbo zawe sana urafite indirimbo ya trap nyabaki Yudita tata na Yudita Yudita nyene Yudita ja kuri YouTube urayibona Yudita okay indirimbo yatwaye n'agashimwe mu kurimbika undi neza ku mudiho je ndo mu finaliste kwa Cedric Bangi mu finaliste n'uru mu champion ga harashobora kuba no mu ishure bajya bose baraba finaliste batatu ba mbere mu barapere narimo kandi byari bigoye gupasa umurapere je nari kuba wa mbere ariko bashiramo ibintu byabo ariko ntacyo bitwaye sivyo nari imvyo ndirimbo nyene yitwa Yudita ni trap okay kandi twarimba live yinge akaroni ga hafi nyene mukuru wawe Love sivyo Fabirove vraiment na Pax urabona Pax vraiment utamwemeje ntiyemera kabisa ntiyemera ariko ambwiye ati bro Fabirove numumesha nk'iyi ndirimbo yewe papa ambwiye ati bro iyi ndirimbo yubahwe urumva rero hari indirimbo hari ukuntu Fabirove akora rap ukavuga neza tuyu kabisa n'umurapere ntanayivirira urumva kandi arasora indirimbo nyinshi amaze gusora indirimbo na nyinshi n'inyuma yawe nyinshi nka zitatu urumva rero muri kategori y'abarapere BEL hari ikintu ushaka utahure gitoyi mwene wacu rap jare kakanovera ka rap
hari ukuntu neza umengo Berks ntarimwo neza n'ikirenge cyose bien rap witwara nk'umuraperi wambara nk'umuraperi umeze nk'umuraperi ariko rero ntukora rap nk'umuraperi turavyemera rap rache sigura none rap what you mean rap man je sinzi ibintu by'abari ngo na R&B nzi ungira no kuhibongo ariko nico kibazo cy'aba YouTuber benshi ngaha listen to me bro listen to me rap ni verbe rap kurapura du moins Sistema. Rero je naho kwivuga ati baby shani gwino nyita habibi nakajuka ngano kumankonda rapa. Ukuri rapa. Habasigaye gusa technique still uhindagurika gute flow ni gute beat winjiramo gute uvamo gute lyrics text n'ibiki ukaze gute you know uhinda just ibintu bya mweno kore oya gato yahonyene nyumvirize kwanza sinibagire simave navyibagira je nakuwe ko ntari umunyesha makuru sivyo nuwavunjaniranye hari umutipe yambwiye ati bro ndagutumye Bel Chris yarubatse izina twaramumenye nahindure rijyajwi rya Fabilo cyenda cibuka naririmbe nkawe ngo apana nka Fabilo ese ndiba nka Fabilo man bro kanda kubwira ikintu kimwe mwene wacu ico nucemera kanda kubwira ikintu kimwe jewe ndibuka before nkitanga indirimbo za mbere ndakubwiza ukuri abantu bagihenda kati ndi Fabilo muga mu nyuma nivyo reka gusigura gusigura mu nyuma baratahuye Bel Chris ninde Fabilo ninde ikindi niko nashaka gusigura ni kimwe hariho ico bita style ziratandukanye kandi z'ubwoko bwinshi sivyo style ya hardcore uwari wese yoririmba umwumva umenga ni Fabilo uguma menga ni Bel Chris kubera ko ni iri muri forme yo gukanka amacanga yo gukoresha urujiri nini sivyo rero iyo style ni style zo ngo ni njya Fabilo ni style avyumva mekwera ko love ari yamenyekanye imbere yanje umva biba bitahurutse umuntu cumureka uko mugabo ibintu by'umuziki ntaba bitahura cyane reka ndagwa karo kambere Diamond kunaririmba Harmonize kunaririmba Levan kunaririmba bajya bazucu ba lava bajya bose bajya bapeti bo kwa Levan ujya McVoice ukarabo njya peti bla kwa Konde Boy bose nco kimwe ni famille imwe ni kweriki kandi abatanzania nka bose barimba style nyene avyumva ni style ya lumba mugabo abantu bacabona umenga ari karimba nka Diamond kandi atari ivyo peut-être ashobora kuba yamwinspire nije ndikora gusigurira ashobora kuba yamwinspire mugabo atari karirimba nkawe ahubwo ari kubera ko ari style uwo muntu rero wiyo style uwo muntu bari barageza ati arimba nkanaka niwe aba yayitanguje canke no muntu aba yamenyekanye imbere yo wundi canke yaba bandi nuko imeze ubu rero uyo muntu yambwiye ati uramuhanura yarantumye vraiment kandi ari muri Amerika kabisa yaravuganye na Love Just byose ndafise kuziririmba ndafise kurimba ijirito ndafise guhibonga ndashobora guhibonga ntushobora guhibongoza mo jewe kwibongoza jewe Fabilo niwe namubwiye ati Love none uzoririmba indirimbo ya R&B ryari cyaduhereza baby in your heart n'izindi uzozumva nibaze yuko guhibongoza ariko mwene wacu ariko abantu benshi gusha kuri no saha Bel Chris aracari mu gipfungu cha Fabilo sivyo kuko abantu benshi uno munsi urabona iyi interview imwe dukoze ivyo siguye pete ntibishikiriye bose ariko hari abavyumvise ariko hari abandi rero nk'ama miliyoni bakumvise bumvise Love bananirwa gutandukanya Fabilo ninde akaroro ka hafi ijyanye nati shani kwino nyita habibi ngura mana je sinzi kurimba sindi umuririmbye nabwiye ko je sindi umunyi makuru sindi muri hepfo umva nazi ivyo no biririmba shani kwino nyita habibi ngura mvira tugire mariage pi baby shani kwino naho ufise ngidi sinutona kunda rondera handi baby ivyo naje no biririmba rero harakabijya ari umuraperi bro agukubita avuga ati iga ufe usubiyemo gusa bavuga ati wana hasi nshobora je Fabilo vyaranane kumwigana kandi urazi ko nkunda indirimbo ziwe ndamwiganye sangiro ndiko ngira ntabuke vuga ati apana bireka ndavyihoza urumva ariko wowe urumva yuko narakwiganye nkiyo baramfira narakwiganye ndayishobora yose en fait kiniko nashaka utahure n'iki koresha umwanya umuntu wese akora indirimbo afite target ziwe sivyo je before nakora still zinyaragurika uzogene wumviriza indirimbo twakajyamye ndamviriza ko ndayizi ya still yashimana nanyarutse no gusumba Fabilo mu uko yaririmbye mugabo siba ko nace ndamusumbya ngo kwa ko ndamusumbya kunyarutsa cyangwa kugira iki ni kwera ko
jewe nashatse kwitwara style kurya nawe ashaka kwitwara kurya sivyo ko ndashaka rero tahura izi ndirimbo zitambika izi ndirimbo z'ama afrobeat canke ama dancehall canke niki si indirimbo uririmba kugira unyarutse abantu canke abantu ahubwo ni indirimbo uririmba ushaka gufashamo sentiment cyo ko bayifata n'ingoga kandi surtout nk'indirimbo y'urukundo ugenda gucanga umuntu hari nandi makomate nigeze kubona ngo Fabio ngo ari ibintu ngo bitumvikana ngo ntivyumvikana wico kintu waragitahuye rero gamwene wacu ko kunyaragurisa abantu tumengo ntibabitahura byo nakubwiye ntibivana na style hari gihe babikene kunyarutsa hari nige bitabikene kunyarutsa kandi bigace bivana na style nk'izi style z'ama old school trap drill iki kunyarutsa c'est normal mwa izi ndimbo zitambika twose twobigira bro twose twobigira ko buryo nshobora kurimba hamwe n'ubutumvikana kimwe ntabwo arimva bavuga ngo tikete ngo ku badida avyumva ukimba ati sasa ati naki gishinwa kivuye kweli turi muri China ngaha avyumva rero ugasanga umuntu yanyarukije kandi ni rap ni witwenge avyumva rap yo mugasho avyumva ugasanga umuntu yanyarukije gusumbya Eminem kandi bidakunda kushaka kumusumba rero hari ibintu cyo usanga ngo kunyarutsa mgunyarutse neza nyarutse muri style nziza sivyo rero navuga yuko kunyarutsa si bibi ariko ivana style ya na love afite indirimbo hararimba atanyarukije za oh my god nizi ntabwo yanyarutsa sivyo ucubona rero artiste ziba zitandukanye rero kunyarutsa ni bon oya uzanye ibintu vy'uturorero ucunsinda kandi cyasanga natekereje ugasanga wandushije gatoyi bwabo bifu bwaraheze nande bwabo beef wakunda kubona uri ma beef n'abandi basani nkaba ovadu bande ari utu beef genda gweruka muke ovadu je eriga je kibazo je mbafise listen to me bro listen to me kwaraheze je sinzi baza ovadu kuko ba ovadu no wantagize je umunsi ndi kumwe na first karanga ndi kumwe na first prudence ego twiyagire rero ubu beef bwararangiye ubu ni bon je navuga yuko nta beef nigeze ngirana n'umuntu n'umwe je yarabayeho muta warigeze kumbwira ati koresha umwanya barete beat na mini rete beat tucane warigeze kubimbira mani nikiganiro ganiki sawa overdue bo bantu batavye bafashe barantaginga bamvuga ko amajambo manje sivyo nigiriye hanze wo uposhe ngaha mu Burundi umuntu yigiriye hanze ugacuza gutera umunwa senga sema kama wanaona kama woni wakali warete beat na wanete beat ni rete beat tucane tone na ni mkali avyo kuko jamba mifite confidence ko ata muntu numwe ashobora kunkanga kuri beat man sivyo none iyo beat baraje kona mwa ati bazane warabace babona yuko umengo ni hatari ariko Chris hari kindi kintu cyo nibuka nakuye ko je ntari umunyesha makuru nk'ibindi ko ndakubaza sinzi niyo niko ndabikura genda ari yashosha Chris barabidogera mani ngo mwengo nta giswahili muririmba buryo no musi niwo bemeze ukabakubitira rap y'igiswahili gamwene wacu bakusikie base takidogo ase kwa nini kujidai kila kona mitiani kujiona fahalu pitapa kila mahali kudale mwenzako sababu la kazi la haita ni Kiswahili kuji unahodari kuji ndekataili utaruzi iyo ni indi style akimeze nka oyo mapenzi bila hela wapi na wapi hiyo mustari si wo mani mapenzi bila imani erega hariho akapera hariho tu akapera haza nyene akakanu nakazi nyene nkubo vuga ati nafakia to cha milfu nafa vandro na wana tuoneshangilia wana wanarudia bon en fait kala kubwira kintu kimwe ndakwishure igiswahili ko kiririmba ni bon kandi indirimbo z'igiswahili zirahari wanashima ziri mu stock gusa si ibintu umuntu aca yihutira gushira imbere en fait hari cyo bita fondation y'umu artiste sivyo ariko umuntu usegenda yubaka ibintu vyiwe fondation yiwe inzu yiwe ikiniki ha umuntu akanka gusimba ama etape sivyo ni kuvuga yuko je uno musi ndashobora gusohora indirimbo isanzwe wanashima mbwa hari indi ikaze iri nyuma nizeye nkabigenda bibona je ndacona gusohora indirimbo ndisuri kwisanzwe ugasanga ahubwo bavyatebana je nka Merina indirimbo nasohoye mvuga ati sasa yinyimbo kweli ahira kaze kweli kwane ho nari nkiva muri zindirimbo zo kunyaraguritsa bazo mugani yo ndirimbo numva ko mu ndirimbo office zifise video abantu benshi bishimiye kandi ifise na viewers nyinshi kandi usanga no mu mabisi sometimes ushobora kuyumva bayikugonze so rero iga ndirimbo ufite target yuko ikara sikara impamvu ko shobora niko nakwisha kuca iboro bavuze cyo kunyaragurisa je impamvu ntari ndakora imiziki yo kunyaragurika pana kunyaragurika y'ubuhinga bwinshi nagiye gutabara ko barundi ubuhinga umuntu je wenzi cyangwa Fabilovers tufise ubuhinga bubarenge abarundi ati gute wazi impamvu dufise ubuhinga ushobora gukoresha ugacubona umenga
umuntu ntariko aragutahura neza bivanye n'ubuhinga bakoresheje izo rapidité amastyle kiniki ngo ari ibintu bimeze ukungo biragumye biragize iki ngo ntibitahura nabonye mega no borohereza ibintu ku buryo ngerageza mbwa naho ugerageza ariko uzomba ngo zirapeza nyaruka kumva ngo baramfira nyaruka kumva ngo oira nyaruka baramfira ntinyaruka cyane Gisitema niko nakubwira ariko umuntu yagerageza kuririmba hafi ahibongoze niyo mpamvu sometimes ubona je hari indimbo mfise no guhibongoza mpibongoza avyumva kubera iki uzozumva mani uzozumva kabisa akesi gute rero man cool fresh muraherukanye safi andi herukanye gusa turavuga kuri telefone bien safi habavuga ati wana urabona waka ni hatari asubiye inyuma ukuntu nibagikora sana nka kera fa nuko Berkis petete yabategere rya nyuma hari abantu bibaza rengo muba mwarashwanye je navuga yuko sinshobora kuba proud mu gihe waka ibintu teko biragenda neza turafise ukuntu tuko turabivugana kandi na Dan ubwiwe turafise ukuntu dushaka gukorana neza ibintu bizogenda fresh mu minsi mikeya muzoyibona waka kabisa kandi Rama TV Mitegure kubera ko waka navuga ko ni TV ifise uruhara runini muri industry career yanje kabisa kandi no muri industry muri rusange kuko ama TV online menshi ari trend ubu ariko yavuye muri waka numva ico shoboye cyo no gikora ku bwa waka kandi na akesi ubwiwe no umwana muto arafise gukora ico ashoboye nawe nyene kugira waka ibintu bigende neza kandi ivyo biko biraba nawe nyene ubwiwe barabibona nto imikenyo rero irahari nibaza yuko vuba ibintu bizohinduka kabisa Berkis jewe kweri ndabisubiye mu bene wacu sindumumenyesha makuru aha sinzi ngo tuheze ibiki ngo tubandanye nibiki ariko Berkis Fabirovi ko Sierena urako turi hafi ya studio yuko Sierena studio yake jare aragerageza kwibranding urabona uko bashobora kuba nibandondeye ariko nibaza ko impamvu batandondeye nuko babo bari sure yuko ajya amafaranga bahe bagenda ntashobora kuyatora babayenga babayenga no ari musi ya 20 million we ntayo ari kwakira reka nabwiye impamvu ariko muri Yesu wambwiye ko muri Yesu ariho hari byose nagira Yesu yogwiza ingene yahinduye umukate 20 million ugasanga kandi uburi mu vyisi mane impamvu nako yatora kandi akubwiye ikintu kimwe ni 18 million imba nihenze 18 million s'amafaranga make yise tujye turetse kugara tureke kugira iki s'amafaranga make ariko bivanye n'ibintu sinzi kuri ko abana ndiko ndakora ibiganiro biri serious byo kwigisha abarundi bivanye n'ukuntu je mba fise besoin nkenera sumba zabajya abandi nibaze yuko aca bamakeye ati gute je nshobora genda kuri show atamudanser kandi ntabarumwe bashika hafi bane canke barenga sivyo ntigeza kubambika ntigeza kubarasiona kunwa kugira iki n'amahera yabo pare jour bayagoye 18 million nayo bagya nabo bagenda ukonyene ariyo mpamvu bona bihara ugasanga nk'umuririmbyi ariko bamara kuri stage isaha yose ikaravuga ngo vuga naka ngovuga naka on the floor cyangwa ngovuga naka just ibintu byamwe kugira bagomba basubira mu izina kubera iki byahaye mu ndirimbo ndimo so rero ucusanga ibintu bya pre-musique ni ibintu babiri bifise ntuzenya abantu bagute haba hari public nini that's why utegereza gukora ikintu cyose point yose ishoboka ko abantu bashobora kuba proud no kuryoherwa nawe we canke biriko biri pasanga kuko ashaka kuri ko aririmba je ndashaka kuba ndiko ndarimba ugasanga birashitse ntibandyohererewe uwo mwanya canke hariko ndiko ndarimba indirimbo peut-être batazi canke batakunda uwo mwanya Gisitema ariko umudanse ashaka kuba ariko agira cadence gatuma ko atahura bahoga hariya ashaka kuba mwambaye style ituma baryoherwa bavyumva ugasanga ntibagyohe en fait nihagize ubona basi munarimbye karirimba kibaza ngo batwenze igiye ndirimbo orko baryohewe ukuntu yambaye niyo mpamvu murimbye ategeza kugerageza ikintu cyose gituma abafana baryohewe aho nyene rero harakano bavuze ngo naka on the floor cyane buka Bifis yaragiye muri Australia ni wa posting ati felicitation canke ujajinga ati yo ntazogaruka nk'abandi ngene bavuze canke uvuga ati ushigikira ati yazogaruka why utanike mu kimwe wigeze uvuga jege nungura first genge ran posting canke yaje muri press conference we petesha ko yarari busy nije nkaba busy nije namana umwanya rero nije namanya wo kuraba abaru indege igenda nani Chicago oya posting ni gambe none we niba yuri indege je ryari gambe yuri indege baya mjini rega abantu bose bari bezo ati eskuja matarudi umutipe akayaza tarudi yakwe ikintu kimwe ukimenye je face ndamukunda ari hose avyumve
ntabwo nkufitane nawe kandi wanashima ndafite indirimbo yo guhara ufise kurondera kamera gado kwavuga ati ibi nina nivyiwe justement rero indirimbo yose urondera umuntu selo n'uwo muntu wariwo na indirimbo yari ukabona tantu ko umuntu arashobora kundirimbira ikintu ushaka ngaha kuko je ndibuka akesi ya ndirimbo Medina oya ya ndirimbo yo gusora yakoranye na Kiriko yitwa gute vum Ege twanambye ati mani inyimbo ni kari bro inyimbo ni kari nkicumva beat gusa beat ni kari na beat na mini TVC narumva kabwa ati bro sijali muga mu nyuma agenda kubona ko ari beat ya Kiriko ni indirimbo za kuberana na Kiriko cyane kandi nivyo sivyo hanaje inzindi ari kumpa nk'ama dance nka cyenda mwica agatwa ati wow indirimbo gacha ikara ugasanga akesi yishe hari muri chorus n'ahandi nanje nishe hari bigacha bigenda fresh rero indirimbo yose ntibereye umu artiste motive ngo umu artiste ngo bari form kuririmba rero nibaza ko je bifese zo murondera mu gihe nzobana antuka indirimbo imeze fresh avyemeye po atavyemeye sa umugana nje yandondeye ikibazo gikunda kugaruka kuri iyo mutipe nyene bo ntituriko turamusikiganiro ciwe ariko nakari gaciyemo aba petit baba ku Facebook uzawumva ngo yose umurana akiri umurapere ngo bivyiwe ukunuko ngo yaravyonze na Legend Remix koko yarayivyonze ga Chris yarayivyonze cyandirimbo warayumvira iki kana muri Legend yisemba umufukamira atanavyumva yarayivyonze ga muta bon ico nemera ni cyahi haje ikintu cyose menya ndiko ndarimbana nabande sivyo ndirimbe gute ashobora kuba uririmba style yamwe noko mevanye nkuko nuwo muhuyu gacho uririmba indi style kugira ube wewe kuko uririmbye style yawe ntibaza kugukompara n'undi muntu nizo chance na replay yagize replay kwera ko yari akastyle kiwe hajya warabona ko yagerageje ku class akabona ko menga ntibisa nabi cyane kwera na style kiwe ntibisa nabi cyane ego ariko bisa nabi bon je kuganje nova ko yaririmbye neza mugabo si kugwego nini cyane gwakari ariko ni bon uko je cyo nemera muri beat izi beat zitambika gikuru ni feelings muri beat kwamanzika bambana na beat hamukagerageza kurimba amajambo ayumvikana je na kwijana wari wose ushobora gutahura and then ukagerageza kuyifizira za feelings za gutuma umuntu yumva yumviriza indirimbo uko ibintu bishobora kuba biryoshe mugabo bidafirinze ukumva ko ibintu biryoshe mugabo nta sentiment yo kuguma uvyumviriza birimo so rero navuga yuko bifese yaririmba indi style nkaraga yabagize fresh gusomba uri muri wandi bacu rubanza direct ati uyo so murapere numukipax bavuga ngo numuki Ragamani umuragamani ngo ari imbere na kesi yaragize commentaire ngo yasumbijwe na ba Pipiro na Protection kuri ako nakagaye nakandi muri Raga Marifor ni bon kandi je kuganje no mu concert ko azarimba amaraga mu kibazo cyo kiyaba nikimwe mu Burundi yesu kwizolaga uzobarisha 3 4 bagume bumviriza Farao Rabyuda kwere Raga kandi kinacho akagerageza kugira arimvye Raga kuvuga ibintu vyumvikana ko ari bora ahora aririmba kweri byo kutubesha avyumva kabisa tinza gwani watagwani pinga gani pireri rani tirize zo binavuma uko zirondega wapi kabisa Chris inyuma ya orero bitu gani tena hivi bon bitege ashire kuri Facebook akaboro nzogashiramo tisha kumere butumwa aba bapeti bo kuri Facebook je barandembeje no kuntuka ntawe badahangara ntawe batagiriza ibiki nibiki rero je nshaka Bex abihera ubutumwa uno munsi kabisa ubutumwa bwa gute ubutumwa ubamere message je kweri bon nabikubije barantuka man barantuka ndigisa n'umwavu ngo ndigiki mani ngo ndumumani barantuka to ndakubwire abarundi nawe rega baragutuka ngo ako kaje kavaye ngo ako gahungu karishima ngo ako kabwa ngo nama ndagacako ngo kariko karadandaza ngo intuze ko karagura amakara je quand même baze yuko aho barose cyane baba babonye undi muntu sinzi so icyo navuga yuko me donc ya kumunananuka je umunananuka ahubwo ndapressya cyane ndaryoherwa abari fresh ko untuka kubera unzi and then untuka kubera ko mba nagukomye ndagukoma kavuga ati mpeti niko ndumva mu mutwe yandujije avyumva gacunuka avyumva nuko hari ikintu kiba kikurimwo uko umuntu agusuiva cyane ko ishobora ikintu uzotahora no umuntu agukunda cyane cyangwa kwanka cyane cyuzo kimenya no umuntu agukunda cyangwa kwanka umuntu agukurikirana ushaka gusuiva umuntu udakunda cyangwa utanga ubu rero uranse kubantukira abo bapeti bon kuba tukagute kandi bakoze cyiza ushaka bose bakoma amashi mani bose bagusuye basimagira ati ega n'umwami kera yaracumita icumu mu ukeneye gutera imbere gutera imbere wemera gutukwa wemera gusuzugurwa wemera kuba muto wemera gufatwa nabi kandi menye yuko nimba ubona bagutuka kenshi nuko umuba
YouTuber babiri canke mu bantu presenter babiri bariko barabikora neza umenya ati uburimwo ubona ko bagutuka cyane uburi kurabavuguta systema reka nenda gushimire cyane muta cool kanda gushimire cyane turide ku studio aho fanya ariko rero jewe ngoma ndabakamisha abantu ba Pax aba bantu bari nga bashire muri kamera sivyo Chris ane barakimbi Chris asante sana mani vyari byiza guhura nawe muta vyari byiza tusubira usigaye uri umwana mwiza frère musigaye uvuga n'amajambo sikanekereje vraiment chapata profete nawe wakukunani chapata profete tugana turakura kandi twese no gukura kiya gihe binavuga byari bikenewe kiya gihe ubona hakenewe ibindi yeah right ubukurikira nzoza unsengere ufise bibiri asante sana guys ndabakunda cyane behind camera yari Araba Pax Araba ciao babashiremwo